Yes gere uruseka fise guys ndukuri gaire kiganiro ndagiheza hari umuntu yigeze kumbwira ngo award ya mbere ngo muri no industry ngo haba kubaririmbyi ngo n'abamenyesha amakuru ngo ni gutwara igori ngo ni gutwara inda ubu rero urabufise sinovuga amazina ga baozi n'abandi benshi arapica ozi ariko bwira abambwira we n'uwe wingi ukoresha kugira ngo baragukubita igori kwe cyage twashize yagagegeri Nina Delicia hariko avuga amajambo menshi cyane yuko ari we canzo cyo gutandukana mu miseze cy'umugore wa mbdata nawe binavuga ko mu miseze ko mwari mu rukundo rudasanzwe na mbdata mu kanya gatatu yashavura arahinduye isura ndaguraye Yesugere Delicia afise tatuage ku kuboko ku kiganza cy'ibubamfu tatuage yayishize ko kwera umuntu ino tatuage bica biza gute ano mapenzi nuno muntu bica biduga gute naho nyene tumaze imisi tubona abakobwa benshi mu biganiro vyanyu mwifokansiga cyane ku bintu vy'urukundo ugasanga mu biganiro vyanyu hari na ceno tumaze imisi tubona muja gukorera ko ibiganiro vy'amapenzi imisi yose bakanavuga ati intumbero ihari nta yindi ntitubeshe buriko murondera abantu baba mu diaspora atandukanye barababeshera kwe udafise umutima wasi wihangana ubabarira ntushobora gukundana n'umustar kubera biragoye cyane bigoye gute parce que umuntu ari célèbre vraiment sindi nyene nabone biragora kubagera ubustare bwabo ariko bifira ko nabo nyene bavuga ati dufise urukundo turaruririmba kandi kurubamwe nivyo tugo ego bafise urukundo mugabo bageragezwa na vyinshi basingira ngo nuko no bivuga none ubu hari kugira umurindi ivyo mugerageza nana hari hose muri kumwe Renga we kwa case bari akwa uri kumwe nawe gute Sisi kuvuga case Hello boys and girls, inizera komeze neza kwa kundi hari ndakubwira ko ari juste gale the river from our side black man ijisho ni black twavuye muri studio twaje tubazanira bishasha twaje ngo duhure naba abantu bamubona ku screen yanyu uko kundi ahandi ndakubwira ko vyamaze komera bamwita Delicia canke naho ayandi menshi cyane umwe bamenyesha makuru akorera televiziyo ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi TV online yitwa isaactv ndakura musa Delicia nani ndakura mukiti uko ni kuvuga mu buzima busanzwe yego kweli kuri volume ngano Bono kunyene mvuga gusa ego ubundi mu ngo nadugije uravyumva ubu birafuma cyangwa uvuga ukuri mu cyumba Bana yanje we nazana ko ari kiganiro koko because fresh business Deli je urana ku ibintu bifise poem en tout cas vraiment je mbona nagavondo tenyere kafashe ahubwo nta mfise mana nisize unapendeza sana urakoze hari amazi imisi wambaza ngo imisi yose wambaye umupira wa isaactv ngo nta zindi mpuzu ufise uriko urafata ndagiye ikiganiro guys ko arambeshera no kuri je wabwo ndambara gake ariko je imisi twaba twawe wambaye umupira nyene ariko mana isinije cyangwa ni myinshi sana jaune yanditse kwa Isaac ni myinshi nijo gituma rero wahinduye gusa ni tuba twabimenye urakoze kumfata nayo hasi na tatana ni Delicia twamumenyeye muri Imperial TV bari kwa Isaac umwuga wo kumenyesha amakuru uvuze iki kuri wewe nuvuga ngo ni ikintu Jean ushobora kuba uri umuntu userukira basi amaji menshi adafisa hashika mugabo kabura umuntu mushobora guserukira abantu yego hajya wa mawaserukiye hari nk'ibintu barafana hari nk'ibintu abafana bandika nko mu comment ugasanga kwera abo badashobora gushika kuri televiziyo ngo bivuge mugaje nkabivuga yego ni nkize commentaire za mbere mumaze kubona zikakubabaza mu buzima bwa kuvutangura no mwuga commentaire zanje za mbere mumaze kubona akeshi sinkunda kubigumiza mu mutwe cyane mugabo ndibuka commentaire ya mbere ngishika kuri isaactv Jean ikiganiro cyambere nakoze abantu se kubona felicite umwana akora neza ibiki nibiki aca haba muruno ngo modemu no mubono kweri niko kantu kangumye mwumva ibindi navyo ndabiraba nyene gusa sindabigumiza mu mutwe yego hafu waranakubeshe ngura umwana n'imyaka yawe nabonye kuri karagamuru kare urabashe wabonye ngaho ico usumbya ufise umwana wanje mukuru afise la moitié y'ufise umwana wa mukuru afise imyaka ingahe ararenza 10 basi niyo nyene basi
ariko ajya abakobwa sinzi kumaze imisi bibona abakobwa hari ahantu mutareza umwana amaze gushikana 18 ewa ni ya Twitter nyene ntisubira kuduga ugasanga muri 2009 ni 18 2019 18 nyene je nakwerekana muntu yanje je nayibonye shaka kugeze nayo wabonye hari umuntu yigeze kumbwira ngo award ya mbere ngo muri no industry ngo haba kubaririmbyi ngo n'abamenyesha amakuru ngo ni gutwara igori ngo ni gutwara inda ubu rero urabufise sinovuga amazina ga baozi n'abandi benshi arapica ozi ariko bwira abambwira we n'uwe wingi ukoresha kugira niba baragukubita igori kwe cyage twashize yagagegeri gere ndaba sinzi niyo babishira ivyo bintu sinzi niyo babikorera bon ikintu gihari ibintu nk'ivyo umuntu wese afise ukuntu yitwara ari vuga ngo ivyo kurambira ngo vy'abakesi ngo bande shoko ari passe y'umuntu baje passe y'umuntu nyene passe ni passe namwe muravyumva bon mena rero ivyo bintu ngo vye gutwarinda je sinzi je kintu cyambeshira imbere no gusenga baje simvuze ko ndumwera ndagusumba ndi umuganda senga aho ngeze yego je mba ndi kumwe n'Imana yanje mu rugendo rwo rwose rengera nico gituma kandi Imana yavuze ati tugwire tungana n'umusenyo kwitanganya ariko hataragera no hazogera ryari hagera ryari ninagira mariage hajya rero nk'abajya abandi bavyani hari bwage oye sivyo mvuze umuntu wese afise plan ziwe gae umuntu wese plan ziwe ashaka kuvuga ati jewe a 21 nzo bamvyaye a 18 nzo bamvyaye ariko je sivyo biri muri gahunda zanje bokene bagukwa kawaida nteriteka abavyeyi banje uti bari abandi rero ntacyo bateye abavyeyi oye kare je ndikuvuga jewe turabuze abakobwa bose muri industry bashoboye kubogira guronka award niteka ridasanzwe umwana n'ikintu udashobora kuja kugura ku butike niteka ridasanzwe ntimwibaze ngo tiko turaponda canke ibiki ariko vyongeye no kubona no mwigema yifuza kuzovyara bamukoye ibintu vyiza cyane kandi Imana ifasha nagira ngo ukene kwipimo gukomeye oya ko biri kose Imana niyo ndeseva kwere ni abane n'abana komeye naho niko bizoba vyaranditswe ntako inzovyakiruka Delicia umuntu amwumviriza umenga sumuzira rumenyetso Usumuzira rumenyetso no kuvuga n'umuntu sumuntu adasenga je ni kuri ndasenga vraiment aho ngeze bien sûr ndazi ko nasumba abandi bose kandi ntawe sindi mugororotsi wa hatari cyane gose mugabe ivyo nshoboye ndabikora uhora wibuka kudusabira twebwe abono rero kwera ko ntari mukatolika ivyo bintu mwaramutse mbwana rero niyo nakuriye bien sûr gusa mwaramutse Maria twebwe ni na Delicia tumaze imisi tubona akora ibiganiro ako mu biganiro vyawe kenshi wifokasinga ku vy'urukundo ibintu umenga rimwe na rimwe ni ibintu vy'ubushegu ukuntu aba ex bawe ni bange ufise aba ex bangahe ni kiye kintu wibukira ku mukunzi ibintu nk'ivyo umuntu akiyumvira mbega bijya biganiro uri kuraraba ibiganiro vyinshi vyawe vy'fokasinga ku rukundo ubushaka gushika kuki kare urambeshe no kuri kimaje ntabishego mvuga mu buzima ku ibintu byo kuma mu rukundo nyene ufise aba ex bangahe umukunzi wawe biki nibiki ivyo bizo vyari bya kera vraiment bon ubunye ushobora kusanga twe turayaga genre nkumva basi ushatse kubijama nako ati agira kumbwira n'umukuzi wawe gusa nse ko taramwegera muvuga kuri kamera ubure nahisemo kugiheba ico kibazo kubera iki wifokasinga kare ku bintu vy'urukundo bon kwera ko twese tugizwe n'urukundo haje urakunda yego cyane ukundana nkunda famille yanje gusa n'abagenzi neza cyane biriko biraza kuvuga asanzwe ni Delicia yavuze ku makuru menshi cyane anavuga ko iyo wari n'umu ex wa Kestan tubwire kwanze vya wewe no gukundana na Mr Tubikore ibyo bintu vyagenze gute ga Delicia Just again vraiment no musije wangendanye bon Kigene jenda bana mfata giheba niruke no kuri Kimana ivyo bintu vya Kestan bon ntavyonzi uragenda bimaze ya Kestan nawe ariko byaravuzwe harimo na clip wegeze kujamo yiwe jewe ntanayimwe ndaje muri clip y'umuntu bon antita urambeshe kuri ko ijya ndirimbo y'ibirimo abantu benshi none mwabonye jeje nyene gabasha ariko wari mu bandi nivora nari mu bandi rero ko kimwatoye mu jewe kubera wari umu ex wiwe oje mu ndirimbo y'umu ex ntibikunda ariko ngenda mbaza ndakwaza ikibazo kimwe tubwire icyo gihe ntihari bwamumenyesha makuru ubu umumenyesha makuru icyo gihe wakunda umuririmbyi nka Kesi tubwire uri mu bakobwa bake bamaze gukundana n'abastar bivuze yuko ukundana n'umustar bivuze yuko ukundana n'umustar nishike kuri kubinyemeza je nakubwiye ko je twakundana na Kesi kugenda afise amakuru kandi ako na preuve fils ntako sakoze
bon sinzi ntavyo nzi ivyo za Kestan ntavyo nzi vraiment jewe hama kuvuga ngo gukubivuze ukunda n'umustar guys dafise umutima vraiment babarira nta gukunda n'umustar udafise umutima si wihangana ubabarira ntushobora gukundana n'umustar kubera biragoye cyane bigoye gute parce que umuntu ari célèbre vraiment sinzi nyene nabone biragora kubagera ubustare bwabo ariko bifira ko nabo nyene bavuga ati dufise urukundo turaruririmba kandi kurubamwe nivyo tugo ego bafise urukundo mugabo bageragezwa na vyinshi basingira ngo nuko no bivuga none ubu hari kugira umurindi ivyo mugerageza nana hari hose muri kumwe nkawe kwa Kesi bari kuba uri kumwe nawe gute nse kuvuga Kesi nse kuvuga Kesi nka tumaze imisi tubona abakobwa benshi mu biganiro vyanyu mwifokansiga cyane ku bintu vy'urukundo ugasanga mu biganiro vyanyu hari na ceno tumaze imisi tubona muja gukorera ko ibiganiro vy'amapenzi imisi yose bakanavuga ati intumbero ihari nta yindi ntitubeshe muko murondera abantu baba mu diaspora atandukanye barababeshera kwe je nibaza ko ari kutubeshera kubera ko je deja nta n'ibiganiro ngikora kuri rya ntuzeye muri ijya deburi kuravuga ntahise nkijayo kandi ikindi naco intumbero ntiyari ijya anya bon ofite uri kurakora ibiganiro ni benshi kandi mu comment barabivuga ni benshi tuko turigisha hari abantu benshi baba wowe kwigisha urukundo uri single wowe kwigisha ibyo wubase turabishikira navyo nyene kana nandi single narigeze kuba ndi en couple umva navuga ngo ndabizi basi ntavyo nzi cyane gose mugabo tugiye kudebata voilà bavuga deba kudebata kugira ngo basi umva icazi ujya undi azi tugihurize ko twese umva Jean hagire nyene ico vyongura abantu ako baravuga ko kiya kiganiro mugikora kugira ngo mukamishe kwa diaspora kandi ngo mahera yabo mwayamaze nisha nta nuwo ndaronkera muri kijya nta no mu diaspora aranyandikira ngo yambonye muri Magic TV cyangwa warabanki ndabankiriki shakuneza abantu wewe ariko turacyari ngaho ni na DELICIA bivuga ko kiganiro ni na DELICIA binavugwa ko kiya kiganiro yagihevye ko na boss we yamumujije wapi kuri kukubuza ubwo sikora nawe nyene yatahuye yuko mama mugiye gukamisha muje kurondera aba diaspora kimya kimi oya none naho noje kubarondera uko biri kose après tout ndafise vie privée wanje nuvuga ngo boss none sinigenda bivuga ho nyine aba diaspora naho baronka mva we ntaco babimutwaye ariko ari gishobora gusanga uvutse ibintu bituma image ya TV online yiwe icafura ya ivyo navyo nimbara yibonyemo rero afite twayo kumbuza ariko je sivyo navuze ko ari we yambujije ariko wafashinga kutazosubirayo ariko ni vyangombwa kandi nzosubirayo ariko ingingo gushika ubu ntuzosubirayo oya biko biza ku nguvu zidasanzwe ni na DELICIA dusubira inyuma gatoya ni na DELICIA hariko avuga amajambo menshi cyane yuko ari we canzo cyo gutandukana mu miseze cy'umugore wa mbdata nawe binavuga ko mu miseze ko mwari mu rukundo rudasanzwe na mbdata mu kanya gatatu yashavura arayiduye isura ndagurayi yesugere uruseka fise guys nukuri gairi kiganiro ndagihebye nukuri kimanda gihebye bon oya ivyo sivyo n'umugore mbdata nta nonzi jewe ariko mu misi yeze mbdata mwari mucurise cyane ku buryo bireze baravuga ati ibintu bifise impoemu ndakesera yakumye ari ndakesera nye oya ko juste gere abantu vraiment bon baravuga cyane gose mugabo je sense ako warigeze utubona je na mbdata turi kumwe cyo ndakunda narabonye mu bwiza gwaye kado je Yeswe kaduyi impuzu uriko urahari ndabuze icyo mvuga gusa sivyo ariko je amaso yaje ntabona gari wako cyangwa yarabigwaye nk'umuntu nyene mu journaliste nyene musazo mukorana ibiganiro tumze mbwiye je mbidate nta kintu kimwe cyangwa wamutumye ijya kado je nta kado yigeze ama bon rahira ati nukuri kw'Imana deli je vuga ati nukuri kw'Imana urase cyane ari kandi ubaha Imana ubize tubireke gusa ba mbidate nta kintu kimwe duhuriye ko uretse ko n'umuririmbyi nje nka mu journaliste nta kindi kintu duhuriye ko je nawe ivyo uvuga ngo atandukanye n'umugore nta nivyo nzi n'umugore we nta wenzi ako miseze twabona unamukoresha n'ibiganiro mugihararanye dufise n'amakuru avuga ko rumaze kwaka kwa mbdata babasubije hamwe warakubwira ati igigwayo gatoya mbanze nubake uba nicyo gituma utari kuramuha ibiganiro Jesus Christ mbdata twakoranye ikiganiro kimwe naho namenye neza ko mbdata ari umuntu wambere agoye kuronka kugira ngo mukorane ikiganiro ako we waramuronze no atonge ikuje gihe ariko aratanga ibiganiro kandi je twakoranye na Sante dukorana barakoranye urumva no ngo mbidata rero yo mana we ndumi waho zigaruranya bitsi bara
biriko biza ku nguvu zidasanzwe ni industry amakuru aramenyekana bimwe biravugwa ibindi bakabibona ku mashusho ikindi kibazo nshobora kukubaza turacari ngaho imbere ko tuca tuja mu bindi Delicia murafasha iyo ngingo ati ubu ni muri ko murakora ariko mbdata amaze gusohora indirimbo nyinshi nyuma ya hajya kuvaho akwigirije nyuma murasubira gukora ibindi biganiro no anyigije nyuma mu bikigagaire mbdata nanuko tugeze dukundana nukuri rero ubwo nukuri kwimana kandi ndabwiye nukuri kwimana rero ariko udukado twarahabaye utwo dukado natwo nzijewe ngiragaire no yadutowe no yatwakiye ngira ngo je natwo nzigagaire no ariko ubibona gute nk'ubugiye mu rukundo na mbdata nk'ubu dufatiye abatubatse wapi twavuga ko muberanye oya ninde wahenze ubu nino twese kwa duhendanye mwamuhendanye kubera ko yensu davanje mbarastakwiranye biko biza kugubi dasanzwe ariko je ndakeneye kumenya ni na Delicia twama tubona iminsi yose bari kumwe na Monya baba bari kumwe n'abantu benshi cyane binavuga ko mu minsi yeze ivy'urukundo rwa Delicia na Octavo byo byamaze kujamo ibintu bitaboneka neza cyane bazo tubwire ivy'urukundo rwanyu na Octavo byahagaririye he bibandanyiriza Gaid Gaid nzengo ikiganiro ndasabye ikiganiro tugihewe none Octavo mupate Octavo none mwakunda twakundanye Gaid mbiza kubwire basi ikintu gihari je yewe ndabuze nco mvuga ufite bon jindi umuntu wa mbere ndakunda ibintu vyanje basi simwe ngo bibe ngo bije ngo en secret genre mbese ngunda kwintu vyanje bije en public cyane gose ivyo Octave sinzi yo bikuye je cyo nzi cyo Octave nawe umva nawe ico duhuriye kuno ko ari umurimvyi nkamujura ivyo bindi je kurambya ntavyo nzi urukundo rwa Octave na Delicia ntikwigeze ruhaba mupati yego cyangwa wowe okay ni best friend wanje ni best friend yeah naho bihera naho bigarukana yego naho bihagaze naho biri kandi nubu yego nubu nuracana mugenzi wanje bivuga ko bwa mbere mwarabakunze mu nyuma muja gushwara bivuye ku makuru ya Rose ya mbdata kare wazanze shaka kukimana yo sinzi ko ari ibintu bimwe muzokata basha agaire n'ubudashaka kwanyirukana ukazi jewe bose ni munyana cyamvuga ati Delicia uhebaka ibintu nzubishire kora nebeze nk'umuvyekarara ibintu nk'ibintu kuri kimana oya mzabwire bon je abo bose kurambwira sinzi bande mbdata abona kuko je tutigeze dukundana kandi kindi naco Octave nawe je reho gumumuzana sese je boyfriend wanje nawe ivyo vya mbdata nta kuntu vyari kumva gute byari kumutirimutsa bazi kwira ko ntara kimwe cyari gihari entre yacu na mbdata je na kimwe cyari gihari kandi kindi naco kuba muri abagenzi bon subugenzi kuba hari ico duhurira ko na mbdata cyangwa undi umuririmbyi wari wese boyfriend wanje bazikuvuza ataco byo mugira kuko aranyizera arakwizera numwe mu bamenyesha makuru babikora neza bafise impano idasanzwe bamaze kubipruva numwe mu bamenyesha makuru iyo aryohewe abishira ku mugaragaro Delicia afise tatouage ku kuboko ku kiganza cy'ibubamfu tatouage yayishize ko kwera umuntu ino tatouage bica biza gute ano mapenzi nuno muntu bica biduga gute naho nyene Chalaga Chalaga la ubwire Chalaga Chalaga do kwishura Tatuagem nyene akesdana nyene uramushira bizabwire bazi no kwizabwira umuhungu washa aramvumbuye neza ngo ndabuze ico mvuga tuse ako tatuage urayihari nayo ufite uzakubwire yego tatuage irahari kandi nta nukwiboneka neza kandi kindi naco irabe neza ndaba mu basomera ikintu canditseko ntavyo mbona wewe ivu okay kahitse ko Shanice ubwo rero amazina yitwa Kabanga Shanice Delicia rero vyakesdana nukuri kibaragaire je ndabatugwana
ariko numwe mu bamenyesha makuru nibaza ko kuvuza muri uno mwuga umaze guhurana byinshi n'ibindi mu ivyo vyinshi harimo ivyo wari witeze ko bizogushikira hari n'ibindi wari witeze ko bitazogushikira akusanga murahuye navyo ni nk'ibihe bintu mumaze guhura utari witeze yuko vyo wohura navyo yaba vyiza canke bibi nziza canke bibi bon reka mbere kuri vyiza ntari niteze bon icambere hari abaririmbyi bamwe nahora mbona Jean nkavuga byantu vraiment barubahitse sinari nzi yuko basi hazogira umunsi umwe nk'cyane ndiko ndakorana interview nawe ico kintu cambere ciza cyo kimaze kunyohera vraiment hama bibi navyo sha bibi vraiment navyo birahari uyu mwuga kweri abaririmbyi baguha ibiganiro babanje kubwira ati mibizu oya ntaguma telefone oya ivyo ntabihari naho vyo babihari barimenye ariko bihora bigushikira baramaze kugushikira ivyo bibi ni ivya umaze guhura reke bandanye iyo bishitse ukagira umuntu amatentation nkayo amageragezo nkayo vyitwaramo gute nk'umukobwa w'indero kandi afise urukundo rwa long march urukundo rwa long march bon icambere je n'utari muririmbyi je nafise boyfriend wanje kandi ndamwubaha kandi ndamukunda rero je n'uwundi wari we wese utanga kunzanya ibintu nk'ivyo twarutamena ico kiganiro wogira umpe ico kiganiro kindize 1 million of views gumana turabona abakobwa benshi bo muri industry baraje mu nyuma shinga ivi wabo no guhuburero bwinshi amazina sino nayasubiramo ngaha Delicia nawe bafise umugambi wo gushinga rwiwe nimba ufise abitegekanya gushinga TV wana niwe ryari ushaka kunteza abantu bon jewe ibintu biri muri plan zanje sinzi ko nzogira TV online kweli shaka ko ari passage gusa kugira ngo ushobore kuronka basi ukuntu nokora ibindi bintu ariko navyo simvuze ngo ntavyo nzokora navyo nivyo abangombwa nzobikora uti usanga ari passage kugira wirongere abantu baba muri diaspora sivyo mvuze vyo muri diaspora gaere kuri kibahe igera numva ngo abana ngo bamuserese muri diaspora ngo amasegandora amasandora barungikwa ngo umwikora ibiganiro by'amapenzi gusa cyese mu boyfriend abanga mu Burundi vya diaspora rero ntavyo nzi none ijana riranga muri oya ikabizabwire jewe ndashaka ngo uzoyama azoyame kunshimira ivyo nkora pana kuyama juste ngo kwera ko tugira ngo dukundane oya wewe nta rukundo gifise ndarufise bien woje ndakunda cyane gose none uramaze kwambara impeta wanka abo bandi bahu oya ye nta mpeta ndambara mugabo no apana kumpa amahera ngo kugira ngo basi dukundane ufite nyumva nyene kuza hama Mo diaspora jidabwira diaspora ndabakunda cyane gose vraiment nabana bizana bashikikira uburundi basha gusa ivyo bindi bya ajya barabakurungikiye ego hora nashaka kumbwira ati Delicia turakunda ivyo ukora deni rakansororera ego singe kuvuga ngo ntayo bampa vraiment ni kwibyaza umusaruro mu ndwiza natumina nanje abakobwa tse turavuga dawe ko ara mu diaspora kazi ariko hora bivuga ko muhago Jux kwe Juma yo Juma reka ujya ntawo nzoje ndamusitse ariko vraiment yo munja maritonda zana dushimira abakameramani boss bakora kugira ngo ano masaramu muyabone mwaba mubona twebwe ariko hari abantu inyuma bariko barabikora abantu nkaba Ivari n'abandi beje niba batuma nkino tucironka ifreshere ukamenga nazisuvye ariko turi kumwemenga birasanzwe Kero burarashinze hasi okay basanze ako gaere amahindura abakameramani bikisigaze nyamaye abo si kibazo cyo guhindura abakameramani umukubito ni industry nini ufise abantu benshi apart yibi byo gukamera turafise ibindi dukora turakora ama mariage turakora amadote turakora ama design turakora ibindi byinshi cyane iyo wabonye ugiye yaje nuko hari abandi basigaye mu bindi uravyumva nimba wabonye ujya yaje ubundi abagiye ku bindi kuko ni ikintu cyagutse gitunze benshi kandi nibaza ko dushimira Imana mu buryo buke turonka nta mahera menshi hari vraiment nta mahera dufise ariko ivyo bike turonka turabisabikanya kwa kundi ahantu mu black man ntaronka inzoba ariko agume yirabura ariko afise amagara meza kwa kundi ahantu bije ku nguvu zidasanzwe ni Delicia imbere yuko aza muri isaactv ari muri Imperial ariko dusubira inyuma gatoya na Delicia imbere yaho yari umufana w'abaririmbyi ariko imbere yaho yo kuba umufana w'abaririmbyi numwe mu bakobwa bava ruguru ariko bariko barakora cyane Bujumbura ariko baronka amazina tubwire abanyabujumbura biranabananira ngaha ariko umuntu ava ruguru Bill Mangal akaba ariko arakora ibintu bikagenda neza cyane bwira niziye challenges uhura nazo cyangwa wahuye nazo gitangura uno mwuga akwambeshe ngo kuva kera ngo namufana w'abaririmbyi
na kesi urinze ushikira kwa kesi Jefisi kiba yo gerega turi kuranyamba ikibaraga ivya kesi agumaze nabashije ntavyo nzi ndabibatuwe kasinzanye ifoto muri kumwe na kesi yizane mu kiganiro muraza kuyibona sawa sindi ngaha we yizane okay bon icambe na mbere je uranyemeye ko nza kwishirako Kereza kwigirane sawa aho busikura vugana negairi nabagenzi bazi none uremeye ko abagenzi muremera ko abagenzi sineze mbwa ntabonzi ndabazi bien sûr none wowe nturi umugenzi none rega nabonye barakuzi none wowe nturi umugenzi none wowe kandi ndakuzi wewe turazina uzabwire iki kibazo warumbaje kwa majengo Muniza challenges umaze wahuye nazo nk'umuntu avuye ruguru aje ngakurondera izini Bujumbura kuvaho atangure naho kejeje bon chambere je sinzi je mfise abagenzi beza kandi kindi naco nabaye no kuva ke pense kera cyane gose mugana nabaye no kuva kera rero si ibintu vyangoye cyane gose kuko urabizi neza ko no muri industry abayirimwo benshi turi abantu birimani kweri so je nabonye nabantu bakundana cyane gose banyakiye neza nta bintu bivuye ndahura ngo nikwera ko ngo navuye ruguru yego nivyo hari abavuga ngo haje ngo umukobwa biroroshe ko yinjira muri industry gusumba umuhungu nawe ni kubibona sinzi bivana n'icyo baba bafatiyeko cyemo nabo bose ari ngo kuko ngo hari umupoliticiye yigeze kuvuga ngo abakobwa ngo ni element stabilisateur ndumiwe je ndi no mu kuyiheba mbere industry je ndi mu kuyiheba uri mu kuyiheba kubera sibintu Delicia niki kintu cyari gikeneye tuvanga tutavuze cyo uvumenga vyitwa bivuze byose kuri twabivuze gusa wambeshe wanyagirije sinakubeshe mfise ama preve kandi ukenenda gusanisha hajya ahantu preve ufise niza zose mbdata za case za ntuzege Jago igana tuzokurikirana tuzogikorera wambaye akado mbdata yaguha guys yo kado ntayo mfise nukuri seriously ntayo mfise yiswe kaeri ako ni bon rangiza ikiganiro rero vuga cyari gikenewe nanakibu noziko tanakindi Delicia ndagushimira nizo ko nikindi gihe nitwababagara muzo twita sishobora sishakwa no kwitabagaye ariko yaba ari imana woyita cyane gose ariko jewe nunyitavye kandi jewe ucugaruka nganye basi nzopfa kuwitaba yego sha mazitanure kwa kujyana kuri micro juste égal que the river from Arasa que black man edition black mukaba bandindira ibiza vyose byo kumufuko no kumubiri kwa kundi ahandi ndabura ati bye bye ciao hasta la vista ula ushlo mushlo ushulale wane behind the camera Ivan